yani hamwe n'umukinyi uvuga ngo kapitene w'ino equipe uvuga ngo nta Murugamba reka duhere wanashaka kwijwe y'uwitwa Christophe Ndwarugira ariwe kapitene wa equipe inta Murugamba uvuga ngo ivyo tuganiriye inyuma y'urukino rwo ku munsi w'ejo bakina inta Murugamba uvuga ngo ku munsi w'ejo je nagira mvuge kubyerekeye ya carte rouge je kubera nari inyuma nari kumugana nande menya kumugana na Gaël je namenye ko ariko Karebe aje kumpamagara mvugire gwagira me carte rouge gute kubera ya action umuntu wese yabona ko ata carte rouge rimwe kubera na arbitre yafashe umwanya gusa arbitre kubera yareka murakata kuma carte rouge kubera abonye umugambye asa nk'uwakomeretse kandi ariko amaraso acavuga ati rero iyi ni carte rouge mugenda genda ndavuga ngo ati bishoboka kubera Karebe reka rondera umupira kandi umugambye nyine ariko amupira afati urumva ni action dishika kandi bishoboka muri football bibaho muyaye murabona ngo yamubabaje mugabo ico nabonye ko nagize retard kubera nanjye nagize retard kubera nabonye ko ni action ya mbere ni action taboneka ko umuntu ashobora kuma carte rouge mugabo byashitse bamuhaye carte rouge mugandi baza yuko bimaze kumera uko yumva tumaze gukora turicu cyatuvuga atahanye nta yindi solution mwese tegeza kwitanga n'icyo zibindi kubera bisigaje ikibanza cy'ubyavuye rero turaje hamwe twese mugati twitange uko bishoboye kose twatsinzwe muri kano kanya abantu dushaka kubarangwa ngo twakinyiza cyangwa ko yani ikunda twatsinzwe urumva tubende gutegura indi match wiki kubera turabe ko bishobora gusubira neza kandi iki murakoze nuko yavuze nuvuga ngo Christophe Ndwarugira amajambo nuvuga karavuga inyuma avuga ati kwikarata nuvuga ngo itukura yawe witwa nuvuga nayo yahagaze ko cyane yahagaze ko cyane avuga nacari burya ni kibazo ko dukina tavare dufise biradukora ku kuntu biradukora ko ariko uko oxygen ayibonye yagenze nubwo dukunze guharira mu abantu cyo ko action ayibonye yagenze uko Bofis Caleb yagenze nuko umunyezamu yari yaje vraiment hajya ni gake batogwa ikarata itukura kubera ko baro yavuye kwa Mudiri Akbar centre vraiment yari inyaruka centre inyaruka kandi nziza cyane ije Bofis Caleb nk'umusatirizi w'umuntu 9 yategezwa kuduza ukuguru kugira ngo akubite ballon kandi uko byagaragaye mesherezami yerekanye munsi y'ikirenge ni hamwe nyene video itwankiye ko tuyishira hano kugira ngo abantu bayikurikirane yerekanye munsi y'ikirato eko hanyuma maze kwerekana munsi aragenda gardien nawe yajyamye mu byumve agera aryama arashika hasi aja gufata baro Caleb acara kubita ibaro aramera nko ibaracara yihusha ibara yihushije aca kubitana umunyezamu kandi umunyezamu kimwe mu bimenyetso umuhagarikizi yacaronka vyagaragaza action uko imeze nubwo atarafise val yaramaraso yacaboneka kuri no munyezamu ku mutwe nyene yumvikana ngo umukinyi yaje kugwana nawe so umunyezamu yaciye kubita ngoga ngo acara ikomeretsa siniyikubise nkokora ahubwo umukinyi yaje kugwana nawe niwe yamukubise ku mutwe aramukomeretsa ibi rero je kubwanje novuga ko ni action yabaye nibuka ruco muri kane ahabwa ikarata itukura nonyene turidoga gutyo nyene ariko vy'ukuri ugerageje kuraba ko action yagenze sino kwagiriza umuhagatize ngo niba yatwivye kuri kijya kintu ajya ntiyatwivye cyane bavyumvika ati ntabwo uzanye vari nyine ukamanzuka ukanariza ukenjana cyakuje muri video za match urabe ukuntu action yagenze kiretse uzanye vari nyine ukanariza hanyuma ukegereza ukaraba akantu ku kandi ariko ibimenyetso by'inyuma byose byerekana ngo carte rouge yategezwa kuyihabwa iyo umukinyi mukubise ku mutwe vraiment ni carte rouge mugabo ibintu ndeka kwemeranya navyo ni zimwe mu zindi ngingo zaciye ziza zirakogwa n'uno mumenyereza hagati mu rukino ubona ko rimwe na rimwe wacumenga zigomba gufacilita canke gufasha ikigo cakenya kuruta uko umenga ziri mu kuri hari n'andi makosa yanabaye kwitwa Jean Claude Girumusha yawe bamuhonyo yavuga ati ahantu ho gute badatanze ikarata n'uvuga ngo itukura ho yamuhonyo yuko yadugije ukuguru ayerekana munsi akubita ngaha mu rubavu avuga ati bino bintu bibaye nibiki ivyo gushira kuba mwaduhaye ikarata itukura mugabo natwe mushira kuba nimwitaye kwitwa uno mukinyi akoriko witwa Jean Claude Girumusha ariko yari akenewe ikarata itukura ariko n'umuntu yayitanze ari gusa ino action ya Bimenyimana Bofis Caleb yo yari nateye ubwoba vraiment yariteye ubwoba kanatsinda abantu benshi nibanayibonye wanashaka benshi nibanayibonye n'umuntu ayikoreye rero ninde umunyezamu gardien yanasohoka numudakogwako nuko yahise tumve uwitwa nawe novuga ngo Patrick Sangoma yena nyene yaganirira uvuga ngo n'abamesha makuru inyuma novuga y'urukino azasigura ibitandukanye reka tumwumvirize byerekeye
na nuko munatwihanganire gatoyi ivyuma ntivyatworoye ariko reka tubabane tubabwira nuvuga ngo ijwi ry'umumenyereza nuvuga ngo witwa Patrice Amayani yavuze nuvuga ngo inyuma ya runo rukino aza kuba adusigura ibitado kavuga ngo ingene bashobora gukora sindwa reka tushobore kuba tunamwumviriza wa 4-4-2 hata 10 nari mfite ni systeme ama equipe akomeye ayitiriza kubwanje nashwazise nagize nuze nyashwa y'iyo systeme kubera abakinye nigeze kubivuga muri nuze en conférence de presse mvuga uti no abafaransa bavuga uti on ne conduit pas une Ferrari comme on conduit une Peugeot. Nje ndi adapta à chaque fois ku bakinye mfite msauza fite kana kimana bienvenue na bakinyi bafite nuzenya amakadite yo kugira amapela en profondeur canke amadiwela en un contre un. Hanyuma mfite abataka babiri Romeo Mabanza na Kaleb fashe decision yo kwipriva umwataka umwe nga kuri stade noir igihe nshaka insinzi vyanse abarundi bari kuvuga uti kubera iki utakinyishe Kalebe na nuze y'amabanza babiri mu kibuga nafashe iyo decision kubera imbere ya match nashaka insinzi gusa ubutuma ku barundi no kuvuga yuko namye mvuga uti projet iravansa neza ariko imbere twari dufite ingorane kuri iyi match nasanze yuko dufite ubushobozi bwo kuzana imipira imbere ya goal adverse niwo butuma mfitiye abarundi ibindi navyo ubutumwa sinshaka gutanga ubutumwa shaka abarundi bonyene bavuge ivyo babonye bambwire uti iyo projet ufite twabonye yuko muri kane 2027 birashoboka. nuko kabisa yavuze witwa Patrick Sangwa Mayani yavuze ati inyuma yo gushobora kuba bariko batsindwa novuga ngo n'igihugu ca Kenya avuga amajambo atandatu abarundi ubutumwa ndabatandatu abwa abarundi niwebwe mushaka ko murampa ubutumwa mushaka kumbwira ati mbega ino projet ndayibandanye canke bigende gute bamwita Patrick Sangwa Mayani uvuga yavuze nawe ko badukurikirana nani bamwabonye canke mubaye inkino maze misiko urabona witwa Patrick Sangwa Mayani nibaza ko yatuganiriye ibitari bike nyuma ya runo rukino dutsindwa n'igihugu ca Kenya nibaza ko benshi batabiko bumva ibidasanzwe ku mugwi nta mu rugamba nivyo novuga vyariko biravugwa mu ntama mu rugamba novuga ya Patrice Sangwa Mayani yaba nivyo ko birabana novuga ngo ku munsi w'ejo dutsindwa n'igihugu ca Kenya ivyo nukino novuga ngo Uburundi burakina na kino gino vuga ngo cagabo nyene muri zino nkino vuga ngo zo kurondera itike ja kino gikombe no vuga ngo cisi kigiye kuba wanashaka 2026 ariko tubabwira kugeza muri kano kanya kandi classement tumwe tubabwiye classement ingene imeze kugeza muri kano kanya nuko igihugu ca mbere ashari igihugu ca Cote d'Ivoire n'amanota ashika kuri 20 n'ibitsindo 15 hama igihugu ca Gabon kibazo ca 5 vuga ngo 19 n'amanota 10 igihugu ca Kenya kirakurikira mu kibazo ca 3 n'amanota 12 kawe kibika ibitsindo ashika kuri 7 mu gihe igihugu ca Gambia naco gifise amanota ashika kuri 4 novuga mu kibanza ca nakamata ashika kuri 10 mu kibanza ca kange ca kane Burundi bukaba mu kibanza ca 5 n'amanota ashika kuri 10 igihugu ca nyuma kari igihugu ca Seychelles kifitiye ubusa nuko novuga ivyo mu mugwi serukira gihugu intamba mu rugamba nibaza ko ataco tutashuye kuba turiko turababwira kugeza muri kano ka twivira nganye twigiye novuga ngo Patrick udufashe uturabe n'inkino vuga wanashaka ko zirabada kuza ku mugano wa Afrika hama turabone zitekanijwe hamashe twigira ku mugano burana naho bariko barakina novuga ngo nakora kavuga makora kinwa inkino zitandukanye ariko tugomashe twinjira no nashaka no mu makuru yacu nyezina canke mu makuru ava ku mugano buraya no mu madeba novuga ngo yo kuno munsi nuko kabisa urakoze cyane gose Ridiki ku munsi w'ejo hari izindi nkino zariko zirakinwa hano ku mugabane wa Afrika nyuma ya runo rukino rw'u Burundi ndetse n'igihugu ca Kenya ko ariko dusindwe igisindo kimwe ku busana kuri Stade Intwari mugihe kandi mu itsinda rindi
igihugu ca Botswana cariko gitsindwa n'igihugu c'u Uganda igisindo kimwe ku busa. Mozambique baza gutsindirwa muhira n'igihugu ca Guinea ibisindo bigera kuri bibiri byose kuri kimwe. Ni mugihe kandi igihugu ca Liberia cariko gitsindwa na Namibia nako cariko gitsinda Namibia ibisindo bitatu kuri kimwe. Nizo nkino zariko zirakinwa Malawi na Guinea Equatorial ntibakabaye bagikina kabisa, ntibabaye bagikina. Sinzi ko ngirano gira ko nizo no munsi gira ko zose Algeria yasinze Somalia ku busa. ati Algeria Yatsinze bitatu ku busa igihugu ca Somalia. Yego. Nuko ni kuri no munsi nagenekerezo rya 10 kwezi kwa 10 igihugu ca South Sudan kiza kuba kiriko cakira igihugu ca Senegal. Sudan iza kuba iriko yakira Mauritania igice saa 9 zino nkino nizo za kuba ziriko zirakinwa. Togo baza kuba bariko n'igihugu ca DR Congo canke RDC. Lesotho baza kuba bari kumwe na Nigeria igice saa 12. Rwanda ruza kuba bari kumwe n'igihugu ca Benin. Zimbabwe baza kuba bari kumwe n'igihugu ca South Africa. Gice saa 9 kandi uyu munsi Gabo baza kuba bariko bagendera igihugu ca Gambia. Seychelles baza kuba bariko bakira igihugu ca Cote d'Ivoire n'iryo tsinda dusanzwe tunahurikiyemo. Ni mugihe kandi Sao Tome Principe basanzwe baza gukina igice saa 12 n'igihugu ca Tunisia. Nuko inkino zose zitegekanijwe muri rusange kuri uyu munsi ndetse no ku munsi w'ejo waheze niko zagiye kuba dufashe nawe bwana Houston hariya novuga no mu nkino warashaka zo kumugabana novuga ngo wawuraye nazo tegereje ko no munsi amatwinjiye wanashaka natwe no makuru uvuga ngo yacu cyane ku madeba ariko tubanze kwenda duciyemwo inkino novuga ngo zabaye ku munsi w'ejo muri eliminatoire ya mondial nizo tekanije wanashaka za kwazi ko zabona umunsi nabonye n'ubufaransa bwa Kylian Mbappé rote buza kuba bwibereye mu kibuga kuno munsi. Ya nuko hariya muri Europe nabo bakora round ya qualification gukina muri Coupe du Monde de Mondial mu gihe umugwa igihugu ca Finland cyakukira murambangira gato mu gihe igihugu ca Finland cyakukira tsinda ibitsindo bibiri kuri kimwe igihugu ca Lithuania mu gihe igihugu ca Scotland naco cyatsinze ibitsindo bitatu kuri kimwe igihugu ca Greece mu gihe kandi Austria yashoboye gutsinda ibitsindo bigira kuri 10 ku busa igihugu ca San Marino. Austria igihugu ca David Alaba wa Real Madrid ibitsindo 10 hariya yakinye iminota 10 yakinye iminota umenga 63 atanga assist imwe niyo nsinzwe ya mbere ikomeye ibonetse muri zino nkino za eliminatoire za mondial muri zo kurondera itike ryo kuzokina igikombe cy'isi cya 2026. Ya igihugu ca Cyprus naco cagiye kunganya ibitsindo bibiri ku bindi igihugu ca Bosnia mu gihe igihugu ca Faroe Island cagiye gutsinda ibitsindo bigira kuri 4 ku busa igihugu ca Montenegro mu gihe Malta nayo yagishoboye gutsindwa ibitsindo 4 ku busa n'igihugu ca Netherlands ca Frankie de Jong mu gihe igihugu ca Belarus cyashoboye gutsindwa ibitsindo 6 ku busa n'igihugu ca Denmark ca Anders Christensen mu gihe Czech Republic yashoboye kunganya ibitsindo ubusa ku bundi hamwe n'igihugu ca Croatia. Nuko kabisa bimeze urakoze cyane ruvuga nuko bimeze nuvuga mu nkino zitekanijwe canke inkino nuvuga ngo zanabaye kugeza muri kano kanya twivira hano atwinjiye no yandi makuru uvuga ngo aza kwe karavuga ku mugano rero yakonde basaba ariko abari kuri YouTube mukore partage nyinshi cyane amadushoboye kuba nuvuga ngo twinjiye no yandi makuru yo ku mugano rero ariko kandi namo kuri Facebook ndabona muhari naho mutari beshi ndabasabe mukore partage dukwire nk'abantu 100 amatwinjire no yandi makuru uvuga karavugwa ku mugano rero nanabonye hari amadosi nuvuga ngo adasanzwe atakwe karavugwa hariya mu migwi itandukanye nka kipe yitwa Real Madrid nino kipe yitwa FC Barcelona ndabasabe rero Facebook muri partage 44 mukore cyane dukwirikirana hama twinjire ndahazi ko muba mu bikene vya Real Madrid na FC Barcelona n'ahandi atandukanye hama twinjire mu makuru yacu ijana mu mwanya mutoyi mwareka n'ubutumwa ariko nanabonye n'ubutumwa bw'abantu bamwe na bamwe batubwiye ati witwa Xavier ati umviriza Burundi nta mate nati nta bataka mufite 9 bazi gutsinda witwa Claudio Bravo ni mugenzi wacu wari kuri Black FM ati turi kumwe tugushimire cyane mukorere passage muzikore cyane hamatushure kwa twinjira mu makuru yacu tugenderera twinjira wanashaka mu madosiye mugabo wane mu bekora basore duhere muri equipe yitwa Real Madrid equipe yitwa Real Madrid kugeza muri kano kanya karavuga amakuru uvuga ngo adasanzwe twagiye ko tubona inkuru uvuga zidasanzwe hano naho nashakaga ko soka barashaka guhera ku munsi wejo inkuru ivuga kwitwa uvuga ngo Vinicius Junior nyamakuru canke bitandukanye byamaze kubibana kuvuga ko witwa Vinicius Junior equipe yitwa Real Madrid yamaze kuvuga yuko yamaze kumwaveritiza cyangwa kumubwira ati buriya ukankongereza amasezerano muri equipe yitwa Real Madrid turagushira ku isoko hama imigwi nayo ishobora kwikira giki ishobora kuba yoresheka gutora mugabe ibikabi bivugwa cyane cyane uko bigaragara ko witwa Vinicius Junior ngo ashaka kuba mugurisha wanashaka muri
muri Arabie Saoudite bakamuzana ko amafaranga n'uvuga atari make. Rero kugeza muri kano kanya nuko uwitwa Vinicius Junior inkuru ziko zamuvuga ko kugeza muri kano uko ikipe yitwa Real Madrid igizwe n'abakinyi nakigizwe n'umuyobozi wabo ndavuga Florentino Perez n'abandi batandukanye basanzwe bayobora ino ekipe biko ravuga uko kugeza muri kano kanya ngo bategezwa kwikora mugurisha mugiye kwanka kongereza iki yo kwanka kongereza amasezerano mugiye wewe kugeza muri kano kwitwa Vinicius Junior wewe akavuga ngo ntegerezwa kuba ngiriki munyongeza umushahara muri ekipe yo Madrid. Real Madrid amaze kumukura ku nzira